Nitwa Segonde Nizigiyimana kuri no mugoroba nkabandi muri studio ya Dicobu tukaba dufise ikiganiro citwa Nyagira. Ico kiganiro kikaba ari ico umuntu wese afise ikintu ashikiriza yamaze gushika ku kintu akaba yumva ko akeneye kukiyagira abandi ingene yakigezeho. Tukaba rero dufise umutumire mwiza cane yashitse ku bintu bikomeye sindamuvuga arivuga turamuha umwanya nawe atwibwire kuri no mugoroba. Egome je zina nitwa Edipe Mushaha abandi umurundi mba hano muri Phoenix Arizona. Murashobora kutubwira ivyo muba mwarageze ko cyangwa amashure mwize bimeze gute? Nashize ngaha muri Amerika mvuye mu nkambi y'Imutabira tugishika ngaha nashikiye mu mashure nashikiye nkora umva nakora nkagenda ku ishuri vyukuri ishure n'ikintu nyamukuru nashize imbere ku buryo nashoboye kugira ibakwe ndaronka bachelor's degree in industrial engineering. Hanyuma ndabandanya nkora mugamvuga ni okay ntibihagije ndabandanya ndaronka na master's degree in systems engineering. Inyuma yaho uruwazi yuko ubuzima bwo ngaha ufise akazi kamwe kadahagije nashimye kubandanya ndondera ubundi buryo bwo kwibeshaho ico nace ntangura kuja mu bintu vya real estate. Ubu nkaba ndi mu realtor hano muri Phoenix, licensed realtor here in Phoenix Arizona. Kabara kazi ko nkora nyene kugira ngo mfasha abantu bakeneye kugura amazu canke kugurisha amazu canke ukeneye kugura ikibanza land canke ndafise n'abampama order ukeneye kugura urusengero anything related to real estate turashobora kugufasha ugashobora kuconnecta n'abantu ba bank kugira ngo bashobora kuguha iryo deni ryo kushobora kugura ico cyo bawifuza. Ni vyiza cane. None vyabagendeye gute ngo muhitemo ivyo vyo kugurisha amazu mu vyo mukazi kose mwakora? Nabonye yuko real estate ari imwe mu nzira ituma abantu ushobora kuronka extra income utabanje kuruha cyane. No kuvuga ku ntango imbere ya covid niho natanguye kuba interesse gose ndumva kabisa biriko birankwege numva yuko ndi interested cyane in real estate. Niho natanguye kugura amazu nguru ya mbere nguru ya kabiri I fall in love with it ndatangura gufasha abantu ntararonka license abantu bariko bararondera amazu nkabafasha you know maze kubona yuko ari ibintu biza facilement birimwo ariho mbona ndabifisemwe inguvu kubera ubuzi bwinshi abantu bananirwa kubera usanga ibintu urukoranigana navyo muga real estate nasanze ari ibintu mbona nezererewe nkora facilement numva ndi attracted to nicyo cyatumye cyamvuga ni okay fendo fereka ntangure kubikora mu nzira nziza niho naciye ngenda ku ishuri ndaronka license abandi nga mfasha abantu. Wow. Mbega none mwoduha insiguro ya real estate biri mu Congereza kugira n'umuntu wese ashobore gutahura ico kintu cyo kivuga murashobora kuduha insiguro y'ico kintu? Egome real estate mu majambo make ni ibintu byose bijanye n'amazu. Naho urumva n'amadomene atandukanye harimwo nk'akarorero inzu izo bita single family ari izo nzu z'abantu kubamwo single family resident. Izo zishobora kuba ari inzu you know z'abantu gusa babamwo. Hariho amacondos hariho izo bita amaduplex zirya nzu usanga zifatanye ari zine cyangwa ari zitatu. Hariho town halls ayo yose ni real estate. So ni ibintu byose apare iyo kote ya residential real estate urumva hariho kandi na commercial real estate aho usanga amasoko usanga
nk'iyi building turimwo urumva ma eglise so real estate gicovering ibintu byinshi mugani ibintu kijanye n'inyubako n'amazu n'ibibanza tusa. Okay, mbega none nk'abantu b'abarundi cyangwa uwo ari we wese yoba yifuza, abantu bose babaye hano, uwo bayifuza kugura inzu, murashaka kutubwira ico bisaba? Egome, ukeneye kugura inzu hariho ibintu bishika kuri 4 vyo aba balenda canke banke bisaba kubaraba as part of their requirement, as part of their qualification process. So kugira ngo bashobore kukwemerera ati uyu muntu tuvuge yashimye inzu tumuhingurane y'ibihumbi 400, babanza kuraba ati okay, urafise ico bita down payment. Down payment nayo ni pourcentage kanaka y'iyo nzu washimye, tuvuge prix ikiguzi cy'iyo nzu. Banke ntishobora kuguha amara yose, iryo deni ryose uwo mukopo wose ube ku abari banke iwikorera, bakene nawe kugerwa pourcentage kanaka muri iryo deni, niyo bita down payment. Urumva bivanye rero ni n'ubwoko bw'ingurane baguhaye, iyo down payment igenda itandukana. So ari FHA basaba 3.5% n'akarorero, ari conventional basaba 3% cyangwa 5%, bivanye nuko uzoca uyibamwo, ari inzu ca wimukiramwo cyangwa ari ya investment unuva cyasaba nka 20%. So ico ni cyambere down payment. Utegezwa kuba ufise, hari abantu barabaza bakambaza eri nkeneye kugura inzu ariko nababaza gute, urafise 15,000 muri konti wabitse? Gasanga no, urumva ho ntuburagira, ntuburitegura, bategezwa kuraba koko urafise ico kintu cyambere, yo down payment. Do you have a little money saved in your account? Kubera ni nk'inzu ya 400,000, urumva bisaba yuko yo 3.5 iyo 400,000 nari prof muri Afrika, nico gituma fise urupapuro ngiri muri Afrika nari prof. Urumva yo 400,000 multiplié par yo 3.5%, urumva bisaba gusaba pourcentage kanaka yayo mahera, mbari 15, mbari 17, based on the loan amount, based on iyo ngurane uko ingana. So ico ni cyambere. Icya kabiri baraba credit score yawe. Yo credit score nayo again bivanye ni n'ubwoko bw'ingurane waronse. Hari ico bita FHA, hari ico bita convention, bivanye n'ubwoko bw'ingurane yo banki yakwemereye yuko izoguha. Iyo credit score iratandukana. Ari FHA bahera kuri 580 credit score, ari conventional basaba yuko credit score yawe ari nziza 620 kuduga. Urumva iyo prefera mu ma 700 kuduga, 700 ya credit score. Credit score nayo urayizi yuko ariyo ibereka ati uyu muntu ato ideni araririha. Ni kintu kimwe baraba ati uyu muntu nitwamugurana ya mahera azoyariha. Uteza kuba werekana ati okay, raba ndafise record, ndafise track yuko ndumwizigirwa, mpora ndiha on time. Kubera ntibakuguranya amahera yabo hanyuma ngucureka kubariha, urumva bazoba bariko barahomba. It's a business. Kigira katatu baraba ni DTI, your debt to income ratio. Urumva hariho icambere nakubwiye down payment, icya kabiri credit score, icya gatatu your debt to income ratio. Amadeni yufise bayateranje yose buri kwezi na income, nukuva n'amahera mwinjiza wewe umugore n'umugabo canke wewe ubwawe, ufashe iyo pourcentage, ufashe amadeni yawe yose ukayagabura na totale y'amahera winjiza angana gute. So baraba DTI ati ni pourcentage ingana gute. Iyo banki babara kwarondera ni pourcentage iri munsi ya 43%. Urumva so amadeni yawe yose ya buri kwezi urashobora kuyateranya ugaca uyagaburira income yawe utarakuramo tax.
before tax. Then that's how they determine your DTI, debt to income ratio. So ico ni ikintu kigira gatatu baraba. So ivyo bitatu bisanzwe n'ivyo nyamukuru banke baraba kugira ngo bace bamenya ati uyu muntu eske turashobora kumwemerera kugura inzu, turashobora kumukopesha. Wow. Yeah. Murakoze cyane. Ikindi kibazo gice kigaruka kuri credit score. Mbega credit score nko ku bantu baje bavuye hari iwacu, iyo systeme ya credit score ntayo bazi, none wogisigura gute? Cyangwa umuntu abaje ahereye mu kirere yo ayishikiramo gute, agatangura gute, agashobora kuyikomeza neza gute kugira azogere kuri urwo rwego guko imugirira ako kamaro ko gushobora kugura inzu? Okay, so credit score nkuko navuze ni kimwe mu vyo baraba. Ari deni tumukopesheje arafise tendance yo kwishura. Nk'akarero benshi twajino nimba waciye mu nzira ya OEM ya resettlement, hari ya deni rya OEM aribo bakuriye kugira ngo bashobore kukuzana ngaha. That's one, iyo ni inzira imwe ushobora kutangura kuyiriha. Ijya OEM umaze imyaka kanaka ngaha, menga after 2 years bacha batangwa kukurungikira ijya bill. Ntuyishire ku ruhande ngo yite ngo bibaze ngo iryo deni, no, tangura uzurarira bukebwe ni 50 bagusavye iyo deni ryabo, tangura uzurarira. That's how you build your credit score. Ku bandi bantu nabo usanga ari ugishika bisaba yuko umenya okay, hari credit card, bashobora gufata credit card ukaza nimba ari amajana 3 wayifashe kuri Walmart cyangwa amajana 5, nimba ushoboye gukoresha mu ijana ukarira at the end of the month ukarira. That's how you build your credit score. Urumva izindi nzira credit score uri muri rent, muri apartment, urumva haje uri kurariha ujya muriro, ni credit social security because it goes against your social security. They have your social security. So kujya kuriha on time niko ya credit score yawe igenda ibuilding, igerekana, igenda ikura. Nico gituma haro nk'amaka menshi nkunda gusanga nk'abapapa ugasanga muri famille amabili yose yo ku kwezi ari ku izina rya papa wenyine gwa serugo, ugasanga madame nta bile nimwe iri kuri we. Hageze kugura inzu bica bibagora kubera ya household income bacha bara okay, ya credit score ya papa imeze neza, muga ya credit score ya mama nimbiri mu makatresa ntibakwemerera. So how people get denied. Ukavuga ati ndafise amahere y'inzu ndoshobora kuyiriha, mugabo urumva ntibiza gushoboka kubera baraba it's household, madame wawe nawe credit score yiwe imeze gute. So ni vyiza as a couple make sure you split. Nimba mabira amwe ari ku mugabo ayandi abe ku mugore, that way mwese babiri can build that credit score together and be able to qualify. So that's one way, nimwe mu nzira ushobora kugira. Ndafise akandi kabazo nako. Yeah. None umengo barasaba no ku muntu aba agumye mu kazi minimum imyaka 2. Mbega guhindura kazi, kutaba stable mu kazi bira affect umuntu kuba adashobora kugura inzu? Neza cyane, ego cyane birakwa affect. Actually ico ni ikigira kane, nakubwiye bine mbwa nakubwiye bitatu vyonyine. Ikigira kane yari employment history. Eske umaze imyaka ingahe uri mu kazi? Banki barakeneye kubona yuko umaze at least imyaka 2 kugira ngo bibahe confidence, bibahe assurance yuko ati uyu muntu nitwa muhari ino ngurane ntacha yikura mu kazi. Nkuko bivuze kabura umuntu ugenda utamba ino umara yo 2 months ukacuvamwo kano kazi karanduhishije ugacuka vamwo ukagenda mu kandi ukaplika cyangwa ugasanga ufise gap mu buzi, ugasanga uramaze amezi 2 wicaye muhira uri kuragereza kurondera akazi. Tusa ivyo byose birashobora kwa affecta gutuma utaba qualified for the loan. Kubera again ico cakane baraba what's your work history. Have you been working for at least 2 years? Kubera hari umuntu ashobora kuvuga ati no ndiko ndakora nkora ubuzi bubiri ndafise ama overtime, you know, I have the money, mortgage ndashobora kuyiriha tusa
mugo ugasanga no kubera kajya kazi kawe ka kabiri nk'akarorero ukamazemo ikihe kingana gute eske ukamazemo at least 1 year urumva naho ubukora ama overtime gute bacha baraba okay how long have you been working in that company and stuff like that. Yeah, that's one of the requirements. Numva biraryoshe birakenewe ko tumenya ibintu bikenewe kugira dushobore kuronka amazu. Ndafise ikindi kibazo. None ko muri izi societe zacu bamaze kugura inzu barafise mortgage. Mbega hariho abahora bambwira ko batanguranye monthly payment dufate nk'iy'ibihumbi 200. Hanyuma inyuma y'umwaka bakaza basanga biri yageze kuri 2500. Hanyuma kugeza naho hariho n'abahora bazita bakavuga bati aya mahera jewe ntayo noronka yo kuzandariha. None ivyo biba vyagenze gute? So aho niho hahandi bisaba yuko ujya muntu yagufashije kugura iyo nzu aba yaragusiguriye neza kubera nimba yari fixed mortgage kenshi abantu benshi baqualifying it's a fixed mortgage interest rate so your monthly payment bari bakubwiye ko ari 200 yategerezwa kuguma ari ivyo 200 nyene for 30 years for the duration of the loan. Your monthly payment should not change. The only time where monthly payment can change is when, for example, kubera muri rya loan hari amahera agenda kuri bita principal agenda kuri rya deni giyo ntuzenye muga hariho andi mahera agenda mu matax ubwo butaka bw'iyo nzu ahiri hari andi mahera agenda muri assurance kubera banki baguha iyo ngurane bakeneye ko iyo nzu yabo iba protege hagize indege igwako kugira ngo bashobore kuyikoresha insurance ishobore kuyikoresha hanyuma bagarura amahera yabo. So kenshi ivyo maze kubona nuko usanga ayo majana 5 bisaba yuko uraba hariyo ijya company ijejwe iyo mortgage yawe bayita escrow. The escrow company barakurungira ikete bakubwira mortgage yawe igiye kuduga because XYZ kubera habaye kinaka nico gituma mortgage yawe iragiye kuduga. No ni vyiza kuraba ijya escrow rijya kete bakurungikiye what does this say? What's the reason why mortgage yawe yaduze? Urumva kubera ishobora kuba yaduze peut-être muri ako gace taxes zaduze ishobora kuba yaduze kubera bajya ba escrow barindire yuko ya assurance yawe kenshi amaka menshi maze guhura na maka yaho bajya abantu ba assurance y'inzu baba batarungikiye ikete renewal letter to escrow company ugasanga rero ijya escrow nta mwanya bafise kuri rwara kugenda kugushopingira kurondera assurance y'iyo nzu yawe baca bafata n'importe quoi ugasanga bafashe ikintu kiri hejuru kizimvye insurance izimvye nico gitu bikaca bituma rero ya monthly payment yawe iduga. What to do there is to make sure contact abo bantu zenye by escrow ubabaze why is my mortgage going up kubera kenshi uzosanga one of those reason either is a tax in that area went up because if the mortgage is fixed it's not supposed to be changing up and down. Okay. Yeah. Murakoze cyane. Ikindi kibazo naco mfise cerekeranye na abubakanye. Yes. Murabona ko muri bino bihugu vyacu birabaho abantu bakaba baraguze inzu bari kumwe ari umuryango monsieur madame hama bigashika bagatandukana kandi bafise mortgage bagomvye kuriha. Mbega ivyo bica bigenda gute? Uvuye nko mu nzu ntaco abakibazwa kuri iyo nzu bimeze gute? Murashaka kudushira nk'umuco ngaho? Yeah, cyo ni kibazo ciza cyane. Of course unfortunately nta numwe yifuza yuko abantu bavana ariko mu mategeko yo ngaha muri Arizona igihe ubuguze inzu uri married mwubatse ni automatic iyo nzu ikiba ku mugore muba muyisangiye ijya bayita title deed y'iyo nzu ibandikwako mwese babiri you are responsible to make that to pay off that loan.
urumva mwese babiri si ukuvuga ngo umugabo gusa cyangwa umugore gusa urumva rero mugere bishitse mukavana it's always good to go the good way ntushobora kuvuga umugabo ati ndikuye iyi nzu sindayanditswe ko wa mugore wanje nubandanye uriha ndagukomeshe nuri kuramukomesha umugore wawe cyangwa wa mugore nuri kuramukomesha umugabo wawe kubera nawe uyanditswe ko urabona so ni vyiza if you are going to split make sure you doing the right way make sure you go through the proper channels nimba mugena muri court kugira ngo bagukureko kuri iyo nzu bagukuyeko that's how they call disclaimer deed ugasinya urwo rupapuro bita disclaimer deed byerekana ati jewe sinkifise interest muri iyi nzu iyi nzu iri ku mugore cyangwa inzu isigaranye n'umugabo so ni vyiza guca mu nzira otherwise urashobora kwimvira ati madame wanje cyangwa umugabo hariho n'ayandi maka numvise iyo mpaka bavanye gusa umugabo akavuga ati wa mugore utagomba gukora je uriho iyi nzu ntunkoroge no you are responsible urumva mwese babiri muri responsible ku bana muyiriha iyo nzu wow murakoze cyane mbega none mu kazi kanyu nk'umuntu agurisha amazu ama challenges mugira muri kino gihugu nayahe bifatiye yuko hariho abazungu nabo babikora abanyagihugu nyabo barabikora natwe tukaza tuvyiga dushaka kubikora mbe hariho imbogamizi bamugira muri ico gihugu cyangwa ugasanga nk'abantu cyane cyane bavuga ati je nzofashwa n'umuzungu niwe yoba bishoboye cyane ibintu nk'ivyo challenges zirahari cyane cyane kubera iyi business ibintu byo gufasha umuntu abakwizeye umuntu abakwizigiye yuko ijyanzu yaronse umushoboza umufasha kugira ngo banki bashobore kumwaprova so challenges zimwe nuko usanga kenshi nkuko bivuze abanyafrika bene wacu batadusaporinga urumva cyagomba ati na ujya muhungu no ugasanga yigire ku muntu niyo problème dufise au fait niyo problème dufise nk'abanyafrika kudashigikirana naho abazi yuko ibintu bishoboye naho abazi ibintu nk'akaroje ibintu ndabishoboye I've shown you my track record it shows I've helped other people community people warabafashije uramaze kwereka n'abandi mugasanga somehow for some reason ntibagomba kuza kugira ngo wewe ushobore kubafasha nk'umunyafrika so that's one of the challenges ariko ico no kubwira nuko baba bahomvye kubera mu kugura inzu there is so many things that are involved nkuko je nakubwiye nti I started as a real estate investor so ndazi if it's a good deal or not ujya muzungu ugiye kugira arashoboye gusa kugira ngo hurry up iyi nzu wayishimye utayishimye as long as wayishimye agaca agomba offer kubera hari ama step menshi mu kugura inzu wamaze kuyishima cyangwa kugira kwandika contract offer gutanga ijya offer aho ari umuntu nyine akeneye yuko if you are just a number to him to me all my clients are not numbers kuri je kubera menya nti twese twavuye mu nkambi twese twavuye muri Africa we are trying to build something here ari deal mi ndakubwira no please be careful this is not a good location n'aba clients benshi they can testify to that I always tell people iyi location nubwo wayishimye ahantu ndabona ça ne va pas sécurité y'abana eske waravye amashuri kubera ivyo vyose n'ivyo kora imbere yo kugura ahantu eske amashuri y'abana yarahari ufise famille eske amaparke abana yarahari eske what else is needed muri ako gace uwo muzungu may not even care about all that kubera keneye gusa mugire transaction move on that way they can move on to somebody else but when you are working with umunyafrika nka jewe nk'akaroro my number is always open my clients I can show you they sometimes call me Edipe a science the other day I got a call a science ngize ni okay nshira kuri FaceTime soka hanze raba hari ikintu bita breaker ijya breaker yo hanze yari yaduze went off and that was the problem just go there go outside put your breaker on and then go back inside your AC is working ubuntu buto bene ukorera ndi umunyafrika nkawe
you have a resource kandi ufise iyo resource ushobora kumutelefona n'importe quand ari umunyafrika nkawe uri korakorana niho ndakubwira abo bantu baba ariko barahomba kubera we are resource we know already wowe maze imyaka yose plus de 10 ans nga je maze 12 13 ans nga we seen turamaze kubona ibintu bitandukanye so we are here to help each others nico gituma tuza tukagira nibi bintu kugira ngo du sharing knowledge kubera hari abantu bashobora kumva ati no it's not possible nk'akaroro kugura inzu biragoye na mananiza but it's possible you can do it you know nimba hari ababikora nawe you can definitely do it ni vyiza cyane mwatubwiye yuko mufasha abantu kugura amazu ariko mwanatubwiye yuko atari byo byonyine mukora n'ibindi byo kwinvestisa mu mazu murashaka kutubwira ivyo navyo ibirimo so kwinvestisa mu mazu iyo umaze kuronka of course kila muntu akeneye gutangurira ku nzu ya mbere hanyuma umaze kuyironka again ibintu byose ni your plan. What's your plan? Ufise umugambi kana ufise vision kana gati nk'akaroro kavuga ati jewe nkeneye buri kwezi ndonke nk'ibihumbi 5 extra income coming in, what we call passive income. Urashobora kuinvestisa mu mazu. Tax return y'uyu mwaka saving vya bihumbi 10. Next year you don't see any tax return. Nimbari mu mbindwi waronse kubita ku mufuko. That's a house. That's down payment for a house. Nimba wa bya bindi bine nakubwira wabikurikije. Wa utikuye mu kazi muri iyo myaka 2. Nimba amadeni y'abandi wabandanje yariha. Nimba utagiye gura inzu y'ibihumbi umuduga you know urenge wikirengera kudepansa kugira kujya amadeni alors que income yawe kiri low. So njongo bye kuvuga nuko wapanze ku investisa birashoboka. Cyane cyane mukora muri babiri you know muri monsieur madame birashoboka. You can definitely do it mwipanze as a couple ati buri myaka 2 tugura inzu imwe birashoboka. Kandi iyo nzu ucishiramo abapangaye ajya 200 300 400 500 canke igihumbi cinjira ya kwa pangaye eske ntaza kugufasha we comme famille yaye ndi migambi wowe warukeneye kugira back home nkuko nzi this is part of Dicobu yaye ndi migambi warukeneye kugira you can from those houses. Yeah, kandi importance ya house is not just if you are pangaye inzu yicengaho iraduga en valeur nimba wayiguza ahantu heza urumva hariho nk'abantu benshi nzi abaguze last 2 years urumva inzu baguze mu 200 canke 300 today with this market yo bigeze mu 450 nuvuga yaraduze en valeur bafise ivyo bihumbi ijana nangaye vyicengaho as part of the equity. So that's how you can build building your wealth for your family, for your children. Kandi yicarenga umupangayi ariko ari your mortgage kandi bikwitiriwe now uri mu yindi. It's possible. Yeah, it's possible. Wow. You know. Reka twizere yuko abariko baratwumva bumva ko ari ibintu bishoboka kandi bashobora gukora. Reka ngaruke kuri iki kintu cha credit score. None hariho icizere cuko abatabimenye mbere ngo bavyiteho bashobora kongera kugira ibintu bita ngo credit score repair. Abo wo bashikirize ke kuri uyu munsi. Ego cyane hariho ama company ari dedicated ari cyo cyonyine bakora kugufasha kugira ngo credit score yawe yari imeze nabi ishobore kuba repaired. Ivyo navyo kenshi ucukorana n'umulenda wawe. So nkaje nk'akaroro nirabiye ko umulenda wiwanje kubera namubwiye ni ewana by'abantu biwanje na maka particulier namutegwe namwiza ukuri aba client boje nzoronga we are refugees. Nabantu twaje tuva mu nkambi. I'm trying to educate them. We are making progress as we go. So nizo kwamara inzira igororotse tout droit. Urumva
hazokwama hariho ama challenges bizosaba yuko ari nk'umuntu nk'akarorero, you know, amabire yose yari ku mugabo, umugore atabiriko, bisaba yuko uwo mugore tumufasha kuyizamura. Hari inzira, there is a way to do it. Hari amaka usanga nk'ababembe ndiko nafasha urumva usanga umugabo yari yimenyereye kwisharira muhira, umugore we wakora byose. Urumva usanga rero biri umugore ni wafise good credit kubera ni wari sharp. Urumva umugabo nawe ugasaba yuko umufasha muri iyo nzira. So there is a way, there are companies that are dedicated to help to repair your credit, to help you. But ujya lenda atabanza kuraba karaba, okay, na madeni yahe yamwononeye iyi credit, kubera kugira ngo credit yawe inonekane kuvuga hari amadeni wariye atagize utarishe, kandi ugasanga ntunayamenya ntunayibuka kubera wayirengagije nimbibire yaraje ugata muri trash utabanje kwiraba, bagaca bakuriporinga kuri credit bureau. So when we look tukamenya okay, ideni kanaka waratoye matera hanaka, waratoye gitanda hanaka, wari bagiye kukiriha canke iyo OEM tusa, tukaraba amadeni yose ufise canke ideni ry'umuduga, urumva canke ibyo byose tukaraba okay, riharino deni kugira ngo credit yawe, kubera abalenda bafise computer baca bagira simulation, bakagira project ati mu mezi abiri turisha ya madeni yose, mu mezi abiri atatu credit score it will be repaired, izoba iri kuri iyi chiffre. So that's how we can definitely help people. Twari dufise ibibazo byinshi cyane byo kubabaza, numvume ngo ntiturangije, ariko nizere yuko nitwasura kubatumira muzotwitaba. Mugabo ikibazo cyanyuma ashobora kuba afise, mbega mwubwira iki umuntu yoba yifuza gukora ako kazi ko kuba umu real estate agent? Kuko ndabona ibintu bigwiriye hano iwacu, abantu baba biyita abakomisiyoneri, akaba aribo bakora ako kazi. Rero sinzi ico mwohanura cyangwa mukabwira abantu ingene boja mu nzira y'ukuri yo gukora ivyo bintu. Egome, so nkuko nabivuze, usanzwe ivyo vy'ubukomisiyoneri, first of all, vy'ubukomisiyoneri it's illegal. Yeah, you're not supposed to be getting paid. Amategeko nko nga muri Arizona, for example, anything above 1,000, umuntu aguhaye anything above igihumbi itegerezwa kuba ubifitiye license. So hari umukomisiyoneri mbere kwa kwereka inzu ukamuha 200, that's fine. Ako bakari above 1,000, then that's illegal. Abenshi basaba ukwezi kwa mbere. That's illegal. Yeah, that's wrong. So aho deja iyo ni tegeko barize bamumenya, it's wrong. That's wrong, that's illegal. Kuye kubihagarika. Mugo umaze kubigira, nkuko nakubwiye benshi babigira kubera iyo desire, uko kugomba gufasha abandi. Umaze kubigira ukabubona ati no, ifoke ndonka my license, you can do it. Hariho ama classes online that you can take a training. It's not even that expensive. You know, $800, $900, hari amakuru menshi atandukanye. Wumva yuko uri ready. It's now, I'm not gonna lie to you, it's not easy, but yeah, urashobora kwiga amategeko yo ngaha, kwiga ivy'amazu, kwiga ivy'imibano, kiga bigenda gute ivyo kugura kugurisha kontra bayandika gute, you know, how to deal with clients, how to deal all kind of laws, amategeko ivyo kubakana, ukuntu different ways to buy house. So there is barabigisha ibintu vyinshi cyane. So there's always a way you can definitely take classes and then get the license. Urumva iyo class ya mbere uraronka license yaho y'iryo shure rya trainings, hanyuma gacurugira kandi ukagira test ya state ya Arizona. Umaze gupasta, then you become an agent, and then after that it's on you now to choose which area you want to be. You want to be residential, ibi vy'amazu asanzwe, cyangwa you want to go commercial, vy'ama building, vy'ama, you know, ama hotel, ama store, you know, stuff like that.
Yeah, so there are different ways to specialize. What area do you want to specialize in? Mu bisanzwe market ibiciro vy'amazu saba realtor sibo babishinga ujanye n'inzu sawa ujanye n'inzu ni wamenya ati okay jewe inzu yiwanje nkeneye par exemple 300,000 nkeneye 400,000 nibaza ko valeur y'inzu ari 500,000 cyangwa 600,000 urumva ujya seller niwe yumvira uko twebwe as a realtor we have the tools we have what we call market analysis. We have hariho ama tools dukoresha tugashiramwe iyo address yawe tugashiramwe iyo address kitwereka iyo nzu bivanye n'ama square footage bivanye n'ubunini bwayo bwagukubaye ivyumba vyayo ama toilette yayo nimbifise salle à manger zibiri kitchen yayo wayubatse ryari mwaka yubakiwe nimbifise backyard nziza nimbiyo backyard iri renouvel urumva ivyo byose n'ama facteur iyo ntuze iyo tool ikiduha ikatubwira iyi nzu yawe muntu we nabwo uri kurasaba ya I think the real price for this one is this price tugaturaba n'ikindi bita comparative market analysis baturaba amazu muri ako gace akwijije izo requirement z'iyo nzu yawe agomba kumera nk'iyo nzu yawe muri ako gace yagurishijwe angahe urabona ivyo byose birafasha kugira ngo muracamenya okay nimba ari inzu zitanu ziri within your area zimiringa the same requirement that means inzu ya valeur yawe uriko urazimba irahemze cyangwa ukwiye kumanura nje muco gusanga hari inzu yicaye kuri marché imisi 30 imisi 40 imisi myinshi kubera uwo muntu nyene inzu yiyumvira ati inzu yanje ni nziza mérite amahera menshi alors que en réalité turavye dara is showing us you know inzu yawe imerita amahera nganuko so koniko bikunda kugenda sabantu sitwebwe tuvuga duti inzu ikwe kuja kuraya yeah ni cha kindi bita demand supply and demand rumva mu gihe hari abantu benshi bariko barayirondera valeur yo nzira du kubera iyo demand irahari yeah mugabo kenshi umuntu ntiyumvira ati twaba real turn bo tuduza pre-inzu canke gutyo no we are here to help we are here to assist our clients to you know in that transaction. Of course I can definitely hajamaze kubigira there is always a room for someone anybody who's interested to become a realtor vraiment it's a good career, it's a good area to be because of course you are helping people but at the same time uriko nawe wenyene nanje ndi mw'ishure ryavyo urumva tuzobarondera tubabaze hanyuma twagira tubashimire cyane ku mwanya mwiza mwatubwiye ibintu byinshi kandi byingira kamaro twagira tubashimire bivuye ku mutima turaza gutanga akanimero kanyu ngira bazotubwira abazo bafise ibibazo nitwabajya kara ubutaha ngira naho muzotwitaba egome nanje nagoma bashimire twagira dushimire abantu bose badukurikiranye muri kino kiganiro cacu c'ivyerekeranye n'amazu kandi tubamenyesha neza yuko uyu mutumire wacu mutange comment munarungikire n'abandi abazuba bafise ibibazo bikeneye inyishu ntazohengeshanya azongera twitabe agaruke atuyishure ibibazo tuzoba dufise ahasigaye turabashimira ko mwadukurikiranye Imana ibahe umugisha.